nitwa Mutoni Santiana nkaba ndi muri babiri batanguje Zuba Home Decor. Zuba Home Decor ivyo ikora tugira interior design na home renovation, tujeje kudekora mu mazu y'abantu canke ari nk'abantu bafise amazu bashaka gusubiramwo, ari nk'ivyo bashaka guhindura. Dukorana turi babiri, twayitanguje turi babiri, nkorana n'uwitwa Kelly NKURIKIYE, abigeme babiri. Zuba ni izina twatoye, ubwa mbere twaritoye kubera izuba ni ikintu kimurika gitanga lumière, hama twebwe rero ibintu dukora ni vyiza, bituma mu nzu haba neza, hasa neza. Twaciye twiyumvira yuko twohita Zuba kubera hatuma inzu, novuga yuko tuzana lumière mu nzu z'abantu. Nico gituma twatoye iryo zina Zuba Home Decor. Jewe ku bwanje natanguye n'ibintu nkunda, namye nkunda kenshi ninjiye mu mazu y'abantu, kuraba ngene hasa, kuraba utu details twinshi tuba tuhari. Hama rero mu nyuma ndiyumvira yuko umuntu yoshobora kubigira umwuga, ko ngaha mu Burundi atabantu benshi nari nabonye babikora. Hama rero naciye negera umugenzi wanje, ndababwira twatanguye turi kumwe yitwa Kelly. Ndabimubwira we wasanzwe ari artiste, nkaba nari nzi yuko ivyo bintu kugira ndabitangure nzotegereza kuba ndiko nkorana n'umuntu w'umu artiste. Kelly nawe nkaba nari nzi yuko ivyo bintu nawe abikunda kandi asanzwe babikora kuva kera. Ca ndamwegera rero turavugana, dusanga turahuje, nsanga nawe ni idea yarafise, ni byari muri projet ziwe, hama turavugana ingene twotangura. Novuga yuko muri uyu mwanya nta mwaka ukwiye urahera twuguruye ngaha turiko turakorera. Donc muri uyu mwanya turaca developa entreprise, ntituratangura gukuramwo ama revenu ashobora kutubeshaho. Turacari muri processus yo kudevelopa entreprise, mugabo turizeye ko bizoza, turavye ingene biriko biragenda. Ingene dukora turabanza ama ide abara iwacu, ama design nitwe tuyagira. Hama rero ko dukora interior design, hariho ibintu tudashobora kwikorana twenyene, hari ivyo tuba tudashoboye mugabo ugasanga umukiriya arabishaka. Muri uwo mwanya rero turafise abantu batandukanye duca dusaba ama service yabo, tugaca dukorana nabo. Hariho ivyo twikorera n'ivyo dukoresha ahandi. Ivyo dukora ubwa mbere abantu ntibabitahura neza, ntibari bwatangure kubimenya, ntibari bwatangure gukunda cyane ibintu bikorewe ngaha, kucerekeranye no kugira decoration mu mazu yabo. Mugabo unye kuva aho twugururiye ngaha anye, ndabona yuko abantu batanguye kubimenya no kubikunda, kandi turatanguye kuronka abakiriya batari bake. Hama turakunze kuronka abantu bashaka udusharizo two mu nzu, iyo baje ngaha kuri boutique bakabona ibintu bishasha twakoze. Sino turafise abandi batwitura bashaka ama service ya home renovation, navuga ko ari abo bakiriya kenshi tukunze kuronka. Intambamyi duhura nazo mu kazi kacu ka misi yose tugitangura, novuga nka par exemple tugitangura twarakeneye abakozi, aba artiste dukorana, bivanye n'ibintu n'amayide menshi twari dusatandukanye tutashobora kwikorana twenyene. Aho rero kwa tutari tuzi neza abo twitura baba basanzwe basama experience, baba bakora neza, hari ibintu byinshi byacu byononekaye kubera manque d'experience kandi no kutamenya no kutagira ama contact y'abantu babikora ngaha mu Burundi. Hama iyo mpambamye n'ubu turacahura nayo mu bintu bimwe bimwe nk'ivyo kubumba, kubera abantu benshi bo ngaha mu Burundi usanga babikora, usanga badakoresha ama réseaux sociaux, ugasanga urabura ama contact yabo kandi baba bahari. Nshengira ko d'ailleurs ndana sensibiliser aba artistes bo ngaha mu Burundi gukunda cyane gukoresha ama réseaux sociaux za Facebook, Instagram, kuko kenshi usanga ariho abantu bakunda kubamenyera. Hama izindi nazo hari intambamyi twahuye nazo nk'abakobwa, rimwe rimwe hagiho umuntu usanga atagufata wo serieux kubera uri umukobwa, canke akabona umenga ivyo bintu ntabyo uzoshobora. Nko muri ico ca home renovation ugasanga abantu ntibari sûr ko tuzoshobora kuba tuba twipresence turi abakobwa gusa. En gros nizo ntambamyi ahanini mbona.
kugira dushobore gusurmonta izo ngorane twagiye turahura nazo. Ubwa mbere twabanje kwihensenya, turagerageza kumenyana n'abartiste n'abartisan usanga bazi ibintu, bafite experience muri ivyo bintu, babikora neza. Hama ikindi naco tugenda turavugana nabo dukorana, tubahanura nka kurya nayo mpejeje kuvuga, kugira ngo bagerageze gukoresha ama réseaux sociaux, bamenyekanisha ibintu bakora, kugira ngo abantu bashobore kubamenya ari ama service yabo bakeneye. Hama kucerekeranye naco nuko abantu bakunda kenshi kwiyumvira ko ibintu tutabishobora kubera yuko tuba turi abakobwa. Ico nimwe mwokidufasha, mukadufasha gusensibiliza abantu bakabimenya yuko abakobwa bashoboye, bashobora gukora ikintu co kimwe nuko umuhungu yogikora. Comme ça natwe bazi baradufata hose mu bikorwa byacu. Uhereye ubwa mbere yuko turi fier kuba twarashoboye gishika kico cimviro, twaranka dukorera abantu bashobora kuza kubona kurabira ibintu tuba twakoze bitandukanye. Ikindi naco Zuba Home Decor ni fierté yacu kubera yuko mu bintu dukora dukoresha ama produits ari loko, ibintu byinshi dukoresha biri local. Hama ikindi naco nuko turubahiriza environnement mu byo dukora. Ego hama kandi tuba turiko tugerageza guteza imbere ibintu bikorewe ngaha mu Burundi. Hama ikindi naco nuko twegeranya aba artistes benshi n'aba artisans bari mu mihingo itandukanye y'igihugu, usanga dukorana kenshi. Ayo niyo ma fierté yacu. Kukeneye service zacu kandi ataramenya neza ivyo dukora, turakora ibintu byinshi umuntu ashobora gukoresha muri decor yo mu nzu yiwe, ibintu byinshi bitandukanye, dukora ibintu biri varié kandi byiza biri unique. Hama adresse ni avenue du 18 septembre numéro 4, inyuma ya terrain parquet kwibarabara rija Buja Cafe, benshi niho bakunda kwirefera. Kwifuza gukontakta Zuba Home Decor, turakoresha Instagram ni zuba.home.decor. Hama numéro de téléphone ni 68 544 574.